nitwa Nsabimana Diomede nkabandi umunwanyi wa coopérative Jordan ikorera muri Gahwazi ya mbere komine Mpanda. Hama nkuko bisanzwe muri iyo coopérative yacu dusanzwe turabarimyi b'irengarenga. Rero kugira dutangure kurima irengarenga nuko twabonye yuko ku buryo dufise ari bukeyi, tubona ati kugira dutangure umugambi w'ibanze kugira turabe yuko twotera imbere cyo tuvuga ati reka tubanze turime irengarenga, kuko mu mateka y'irengarenga turazi yuko ari igiterwa mbumbarugo ku buryo kirafasha mu muryango, nkuko abashakashatsi canke bagabo mu nitere bo ku mitumba bahora bavuga bati murabe ukuntu muza murarima akarima ko mu kigo kirengarenga ku buryo murabe ukuntu koza karafasha imiryango mike mike. Rero natwe tuca turagira uwo mugambi wo kuri mirengarenga kugira natwe turabiko twotera imbere muri coopérative, ku mpamvu yuko irya banki y'ugwaruka niyo yagera kuza iratanga ingurane mu gwaruka, natwe tuzoba tumaze kubona aho tugeze kugira turabe yuko twokwisununura. Mu bisanzwe iyi coopérative yacu igihe yatangura twatangwe turi abantu 11, turi abantu 11. Rero niho ubona rero tumaze gutera imbere kuyi ntambwe tugezeko. Muri abantu 11 ntawe ujya inguvu uwundi. Iyo turaritse ibikorwa twese tuja ku bikorwa twese uko turi 11 ntawe usiba. Muri iyo coopérative uko turi 11 turamaze kuronka iyundi umugambi tumaze gukora pembeni w'ingurube. Izo ngurube tukaba tumaze kugera ku ingurube 2. Izo ngurube 2 rero ubu umwanya ni isaha tugeze ngo tuzigurishe, turabona yuko tworonka nk'inyungu y'ibihumbi 200-300 ko ziramaze kwisununura ku buryo yuko tutohomba muri coopérative. Rero izirengarenga aho zirimye ni muri Rugenge, umutumba wa Rugenge, ahantu inyuma y'igipolisi gatoyi muco muhabona musi y'ikaburimbi, umutumba wa Rugenge niho ziri izo rengarenga. Kwiyungunganya twabonye yuko izirengarenga ku buryo izo twarimye twashatse yuko turagurisha amatumaze kugurisha bivanye n'umukiriya uko abaje, nk'aga gato tubonanye duhagaze ko ha pembeni yacu akatwagarushije ibihumbi 4, nk'ubu umuntu azocaza asoroma kuremo. Uzokurikira azoza tuvugane, iyo be ntizobara ivya bihumbi 4 tuzovugana byanse tuzorondera uwundi. Muri coopérative imigambi dufise muri kazoza nkuko tugize imisi tuvyumva ukuntu bagenda babivuga guhindagurika ry'ibihe, dufise imigambi yuko tugomba kugira amapepiniere y'ibiti kugira turabe yuko twogwanya inkukura, ku buryo murabona naha duhagaze kuri akakuzi kari hampande yacu yuko kariko karagira ibihomoka. Rero twashaka yuko mbere mu bigambi iri imbere yuko twotangurira gutera hampande y'iyi yakakuzi turiko, kuko bakita kazirabageni, niko bakita kakuzi. Dushaka yuko muri kazoza niburi inyuma y'indwi nka 2 kuko twoba twamaze kuhatera nk'ibibingo kugira duhakingira inkukura. Rero tufise muri iyo migambi ya kazoza yuko tuzoca tukagira pepiniere y'ibiti kugira tugwanye inkukura ku mitumba. Nivyo rero muri migambi ya kazoza iri imbere cyane tukeneye yuko tubanza gukora kubigira turabe yuko twogenda dutera imbere kugira kubera ishyirahamwe ryacu rikiri rishasha kugira n'abategetsi bagenda babona imigambi yacu kuntu igenda itera imbere. Murakoze. Thank you.